tugarutse ikibazo twe twabona nakubaje kare cha Seven Music nimba umenga birafitanye isano cyane n'izina ryawe rega GG7 ni ryo ari izina abavyeyi bakwise canke ni izina wiswe n'Imana igiye guhamagara kugira utangure kwikora biciye mu kuririmba urashaka kuduha umuco gatonya kuvyerekeye iryo zina? Okay, GG7 ni Gigi ni surnom banyita kuva kera ndi umwana Gigi hama mu nyuma ni je nashizeko 7 kubera sanzwe nkunda igiti girindwi umenga carangendanye ukuntu sinzi na ndi umwana w'indwi turabana 9 imuhira ndi umwana w'indwi hama navutse itariki indwi hama ya nico ahanini cyatumye shirako set sanzwe nkunda n'igiti girindwi no muri Bible urabona ko kiguma kigaruka ya ariko ahanini nico cyatumye ngira set. Murakoze cyane. Tugarutse gato mwatubwiye ko usanzwe uri umurundi mbwa bataba mu Burundi kandi ukunda Burundi. Nihe experience umaze kugira nka wewe nk'umurundi aba hanze y'u Burundi? Ahama nihe message oha abarundi surtout abajene b'abarundi ko dusanzwe tuzi yuko mu gihe nk'iki canke muri bino bihe benshi bahamira kuja hanze, bega tuje hanze twese niki kintu partage ariko yadukurikira? Okay, nuko nari nabivuze kare tugitangura, nari navuze ati challenges ziri hose ku isi, uji Buraya uze ngaha muri Afrika uje muri Amerika hose hari ibibazo bishobora kuba bitari bimwe. Hano par exemple hari ikibazo c'inzara, kuronka indya umuntu afungura hano biragoye. Ibura naho ugasanga indya ni ibintu bisanzwe biroroshe kuzironka, mugo nabo bafise ibibazo byabo bindi. So kwisi yose hari ingorane. Icyo nobwira abantu sukuji Buraya bizotuma ubuzima bumera neza canke iki. Nkuko nabivuze kandi Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe buzima. Abantu bari bakwiye kwanza gufatana n'uyo Kristo bakamumenya vy'ukuri, bakanywana, bagiranira relation nawe. Arakanunze kuvuga kari muri Bible ni verse ivuga ati righteousness exalts a nation, sin is a reproach to any people. Tuvuga ubugorotsi bushira ihanga hejuru. Iyo ufatanye n'Imana, iyo uri muri Kristo vy'ukuri, nkuko nabivuze ibintu byinshi birahinduka muri wewe, n'ubwenge n'ukuntu ubona ibintu na solution utangura no kubona ukuntu wotorera solution ingorane ziri aho hantu. Ni ikintu kimbabaza by'ukuri, reka ndabivuga ariko baradukurikirana babyumve, surtout kuba Kristo twe twita ko twamenye Imana. Ndarabo ibintu byipasa hano muri societe yacu, ukabona ibibazo bihari, hitwa ko hari eglise, hama ukaraba rimwe na eglise umenga yaracanganyikiwe ntizi byirimo, culture y'isi yarinjiye muri eglise, donc nta difference ihari. Abapagani bari mu biturire, abakristo bari mu biturire, donc nta ufasha uwundi. Wacha none ninde yo kwigisha uwundi, ninde yo ufasha uwundi? Byose bihera turavuga ngo turakijijwe, ngo twarakiriye Yesu, mwo basanga mentality iracari ya indi yo mwisi. Zangeso kwa kundi twikomporta biracari kwa kundi, ugwanko, egoisme irenze, umuntu wese kwishira imbere, donc kwishira imbere mu bintu byose ashaka we abari watunga, abari watera imbere, ntiyumvire kuneza y'abandi. So byose bihera muri yo Kristo, kumumenya, ukareka guhindure, upfe ku nyungu zawe, upfe kuri wewe, ureka abari waganza ubuzima bwawe. Ubwenge butangura no gukora neza, kuko burya umuntu ahantu hari icaha, ahantu hari
ego yaraduze n'ubwenge busigara butakikora neza, ni naho acaba n'ibibazo. So ntahandi hantu umuntu yorondera solution, nta na hamwe. Abazungu baragerageza gushaka gutora haje ingorane, bashaka kwitorera umuti, kandi baratora umuti, mugabo si umuti ubufashe ubushimikiye kuri Kristo. Uyo nawe ntuba ari umuti, novuga ko kirazanye nk'ikintu gipfupfahaza mukibaza ngo mwaronse solution, mugabo kizana ahubwo yandi ma consequences. Ndaguha akarorero, hari poste nanditse ryari kuri Facebook mvuga ati nari nafashe bisi nja mu Kanyosha, hama banyandikiye message nsoye telefone mufuko, nkazabona umuntu yicaye iruhande yanje aje gusoma, umenga telefone ni yiwe, tugenda dusoma nkamureka tugasoma, basuye kunyandikira nkabona aragarutse, kandi ntubura kwibaza iyi telefone ni gwanje canke ni telefone yiwe, ndamureka ngarutse mfashe bisi kurikira, ubundi nyine twari twicaranye même chose, cyangwa ati canke ni ibintu bisanzwe ku bantu kuraba message y'umuntu ugasoma. Ndajanditse rero kuri Facebook, abantu benshi barabitwenze bakandika ama commentaire bavuga ati ngwego umenga iyo ningeso iharawe, abantu barasomeranira ama message. Umuntu umwe w'umugenzi ari muri Canada cavuga ati Gigi urazogura harama ekran ahari ubu a proteja, donc uri kurasoma kuri telefone uri iruhande adashobora kubona, donc ekran iprotege. Icyo nshaka gushaka ni iki, urabona nk'iyo ni solution bashatse kuzana yo kwevita ko umuntu asoma message yawe. Ubona umenga ni solution, umenga batoreye umuti ico kibazo, mugo vy'ukuri ntaco batoye, kuko iyo ekran bivana na angle uburiko, kuko umuntu aguruta uburebure arashobora gukubita ijisho agasoma. So umuti rero nuwo guha ujya muntu uyafise ingeso yo gusomanira ama message, amenya ati iyi ni private, ni vy'umuntu, nayo siga telefone ngaha ntukwiye kuyisoma. Ibyo nabidafise Imana ibanzi guhindure, umenya ati iyi ni telefone ya naka si iwanje, reka ndamureke n'ivyiwe. Yasize amafaranga hajya, yayibagiye, reka ndayatore ndayamushire ahari. Ibyo nabyo ni Kristo wenyene abigushiramo, mu kumumvira, mu kumwubaha, ugasigara wahindutse. Sino ibindi byose abantu bazana ngo na masolution ni fake by'ukuri. Nico numva novuga. So ngarutse rero kibazo cawe, novuga ati si Buraya hari byiza gusa cyangwa ubuzima atangorane buhari. Ahariho hose urashobora kuhaba neza. Jya muri Kristo, reka Kristo umwakire, hamumureke aguhindure. Ijambo ry'Imana ntiribeshe, ijambo ry'Imana n'ukuri. Baho nk'uko rivuga. Biragoye ngaha mu isi kuko turi influence n'ibintu byinshi, ariko umuntu wese yahagaze mu ijambo ry'Imana yamatsinda. Nico numva novuga. Sana tubizi ko Burundi buri classe mu bihugu bya novuga bikenya, hama kandi hakaba harimo n'abantu bitwa ko bakiditwa, mugabo ugasanga kenshi igituma ariko baza gusa n'isi ni kubera bariko novuga ngo barigwanira kugira ngo bagiraho bishikanye. Ariko nk'umuntu yamaze kwiyakira, yamaze gutahura itari ico, uravyumva yuko ari ingeso zimwe umuntu yakirirwa adashaka kugira. Muga hari abaca bavuga ati peut-être wewe ni kubera umaze gukwiza, natwe turacarondera nihe message wabwira abantu, kuko genda amaze kubona abantu benshi bavuga ati nta utibye ntusumira umwana, imigani y'ikirundi urumva. Rero ugaca usanga umuntu ariko avuga ati ni ukugwana kugira ngo abeho. Mugabo ivyo wonye hari uwo peut-être bari karagukurikira avuga ati urya anya yarakize, ryageze hariya anya, cyo bituma bitahura. Nikiye kintu n'uruhe rufatiro wofasha nk'uwo muntu kugira ngo ubuzima bwose buri kurabamwo uzi ko wakiriye agakiza canke nawe utarakira agakiza, umenye yuko hariho imico canke. Merci kuri icyo kibazo. Icyambere nobanza kuvuga nuko umwana w'umuntu nta musirima avuga ngo namaze kuronka ngo nakwije. Usanga aguma arondera ashaka kuguma arondera, arinda apfa aguma arondera. So igituma ari umuntu aguma arondera ni kubera aba atarahaga muri we, atararonka ikintu kiza
kigakamya iyo nyota iri muri we. Ntibisaba ngo umuntu ngo naka ngo arakijijwe canke iki. Gukizwa nkunze kuvuga ati nkanje gusincemera umuntu azambwira ngo ndakijijwe shake ndakubona uri kuri pressure avuga ijambo ry'Imana je ntaco bimbwiye ivyo. Nanje ivyo mvuga n'abariko baradukurikira ntimuvyemere mutabanje kwibona mu buzima bwanje. Ubuzima bwawe nibwo bunyereka by'ukuri ko ukijijwe. So tankere utarafatana na Kristo akamya inyota wumve ko ari we centre y'ubuzima bwawe, uzokwa mufisi inyota urondera ubwira ivyo byose. Hama ikindi naco, Imana iradukunda cyane, irakunda umwana w'umuntu ibintu birenze ntashobora no gusigura. Yaraduhaye ubwenge bwo kwiyumvira, yadushize hano ku isi. Hari ibibazo bimwe bimwe ngaha ku isi dukwiye gutorera inyishu twebwe nyene abantu. Ndababwiza ukuri, hari ibibazo bimwe mbona ngaha bidakenewe. Abantu bakarira ngo ubukene canke iki ibintu bitandukanye. Mugabo waraba nk'uyu muntu ariko ararira ubukene, ukabona nka comportement yiwe yonyene irashobora gutuma aba mu bukene. Mugabo akarira akajya gusenga Mana nyibuka ibiki n'ibiki, mugabo kandi Imana ntimwishyura apana kubera ngo idashaka kumwishyura. Yaramuhaye byose biri ngaho. Hari comportement ubwazo zituma umuntu ubwiwe aba mu bukene. Ndagwa karorero, hari abajene nk'ubu mbona ngaha baguma bari mu mataxi, ugasanga ntakora, aguma ari mu mataxi, aguma ari mu resto. Tuke bwa buzima hama ukakubwira ngo nta kazi afise, ugaca wibaza none aya mafaranga y'amataxi umwanya wose muhura ari mu mataxi, ashaguma yambaye neza nyene, urumva impuzu n'amafaranga, agurwa amafaranga, taxi n'amafaranga, muri resto n'amafaranga. None ayakura he? Aya mafaranga yo yafata akaza arabika, yotangura aka business gato buke buke maze agatera imbere. Mugabo kubera ama social media, sinzi ngo ama selfie pyaf urumva ashire kuri Instagram, ariko ashaka ubuzima atarimo butari ubwiwe, ivyo birashobora gutuma ubukene. Hama abantu bari egoiste cyane, kandi ivyo biraba umwe sabona inyungu yiwe. Ndizera ko abantu iyo batubabarana tukavuga ati reka twicare turabe ikintu twokora kidukure muri ubu bukene, birahari. Imana yaraduhaye ubwo bwenge burahari, gusa abantu ntibashaka kubukoresha. Hari ama influence turaba influence n'ibyo hanze, ibyo tubona ahandi, tubashaka kubaho ubuzima butari ubw'iwacu, tukibagira ko bijya ibyo tubona mu televiziyo, ntituzi ubuzima bw'ukuri bagiye abantu tubona babayemo ibintu nk'ibyo. So si icyitwazo rero cy'uyo muntu yovuga ngo ngo reka rero ngo nibe, ngo reka mbeshe, ngo kubera ngo ndashonje iki, kuko ahanyena bavuga ubukene bavuga iki. Hari abandi bari muri iyo situation ariko batiba, bihangana agakubitika n'inzara. Kandi ikindi naco ashaka kubwira abantu, ubukene si bubi, ubukene guca mu bibazo si bibi, gusa nukuraba ibintu ndiko ndacamo ni kubera iki. Bishobora kuba ari kubera wowe nyene ubwawe wabyishizemo, ari consequence y'ibintu wabayemo wakoze bikagushira muri iyo situation. Ishobora kuba ari nka test uri kucamo iguhingura kugira, kuko icyo Imana ishaka by'ukuri nuko twosa nayo, ishaka kukuraba kabisa by'ukuri ko uri umusoja wa Kristo. So ibyo rero nukumenya neza, ukamenya ati ni ngora nije nabyishizemo, okay ni kwera ntariko nimvira neza aka kantu, reka ibindi ingeso ndayihebe, izotuma nziganya amafaranga bigende gutya na gutya na gutya. Cyangwa ukagerageza byose bikanga, hari gusanga byose nabyo ari amantuze Imana ikugucishamo, igutravaye, iguhingura. So nta kintu umwana w'umuntu azokwireguza, nta na kimwe. Uzohaguruka uvuge ngo je ngo nivye ngo kubera ngo ibi nibi, harundi azoca haguruka avuga ati wesha poa, je urazi ibintu naciyemo, akubwire avuge story yiwe ucumara marugire uki. Ubundi azovuga ati jewe niki cyatumye nica naka gutya na gutya. Ubundi azoca haguruka ati jewe banyiciye famille yanje yose, kandi ujya yabishe yagumye ari umujama naramukunze. Donc nta cyitwazo na kimwe, kandi kirushirijeho Kristo ahari kugira dufashe.
nico kiryoshe rero, arahari, aradukunda, ari hafi yacu kudufasha muri ivyo turiko turacamo. Yes.